Ndabaramutse n'abakaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV yabemereye kujira bashikiriza amakuru atandukanye bavugwa irya nino. Tubazaniye amakuru agezweho ari kuvugwa cane, amakuru ari buze kugaruka kuyavugwa muri politike ndetse n'umutekano. Muri ano makuru kandi turaza kugenda turabashikiriza ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyatangajwe mu binyamakuru n'ibindi vyinshi biba biriko biragenda biravugwa. Dore ingingo nkuru nkuru ano makuru yacu agira yibandeko. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nkuru zivugwa ku mukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito, aho muri kino gihe atorohewe ngo yoba ariko aratega ubwoba. Mukuru w'igihugu akaba yanashikirije amajambo ateye ubwoba cane abarundi, aho yavuze ko abariko barasambura igihugu ari abakirimwo kandi ko ari indongozi. Mbere Perezida Ndayishimiye akaba yanavuze ko abo bantu bariko baratuma igitoro kibura mu gihugu, amafaranga mvamakungu abura, ndetse n'ibindi bibazo byose biri mu Burundi bitegwa n'akagwi we avuga ko akari kumwe nawe mu butegetsi, akanavuga ko bagendana, akavuga ko ari abagenzi, akavuga ko babana, ariko abo bose akaba ariko aribo bariko bagomba kumucafuza ndetse no gushafuza ishusho y'ubutegetsi bwiwe. Ico abo barondera kuri Perezida Ndayishimiye ndetse n'ibindi vyinshi cane biriko biragaruka ko muraza kuvyumva muri ano makuru. Hari izindi nkuru zivugwa cane, hari inkuru twari twabahaye mu misi iheze, ni inkuru y'umukuru w'umugambwe APDR. Uyo mukuru w'umugambwe yari yakubaguwe n'abapolisi, rero bakaba bari bakubaguye Gabriel Banza Witonde, bakaba rero baramukubaguye kubera akarenganyo kadasanzwe. Bamwe mu bakubaguye uyo mukuru w'umugambwe bakaba bahejeje gucirirwa urubanza. Turaza kubaha idonido ku vyavuye muri urwo rubanza ndetse n'icigwa abarundi bategerezwa gukura muri urwo rubanza. Ibara ryaguye mu ntara ya Gitega muri komine Mutaho, aho ibara rihejeje kugwa, isoko yahiye iratokombera icika umunyota. Akababaro ni kenshi mu badandaza kuko imodoka zizimya zaje zacerewe. Muri ano makuru muraza kuvyumva ndetse tuzi no kuraba ico uwo mucanwa woba wavuyeko. Muri ano makuru turaza kugenda duca irya nino ku bindi vyinshi vyagiye biravugwa. Perezida Ndayishimiye abandanya guha amasezerano abarundi, bamwe bavuga ko atazoshobora gushitsa. Perezida Ndayishimiye ariko nubwo ariko aravuga vyinshi ngo ariko ariyeza ndetse yiyegereza abanyagihugu muri kino gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, ngo abarundi baramaze gutahura ko igihugu c'u Burundi mu gihe kikirongowe n'indongozi mbi ndetse zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD ataho igihugu gishobora kuzoshika, kuko igihugu kimaze imyaka 20 mu bukene kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD. Abanyagihugu bakabona ko atamwizero na muke bafise ku butegetsi buhari muri kino gihe, bakaba basaba ko vyoshoboka hoza uyundi mugambwe canke uyundi murundi umushinga ntahe ashobora kubogora igihugu, kuko igihugu caramaze gusambuka. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko no kunyinyirana kudasanzwe kuri mu bategetsi. Aho yari ku Musaga ejo haheze, Perezida Ndayishimiye yasubiriye kwemeza ko intovyi ziri mu bo bagendana. N'amajambo Perezida Ndayishimiye yavuze ariko benshi babona ko afise ikintu kidasanzwe yerekana. Perezida Ndayishimiye yavuze ko hari abakomeye babuza igitoro ko kiza mu Burundi, acamenyesha ko yabakenyuye ko yishikiye y'igitoro gikoregwa. Perezida Ndayishimiye yijeje abarundi ko igitoro cari gitanguye gupakurwa mu bwato ejo nyene, no kuvuga igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa kane. Aho rero Perezida Ndayishimiye yavuze ko mu gihe hariho ubwato bubiri buriko buzana igitoro mu gihugu c'u Burundi, gushika uno mwanya turiko turavugana ico gitoro ntawuzi aho coba kiri,
canke ko aboba bariko barakironka, boba bariko nyene bakironka. Ivyo rero navyo ni ukubandanya tugatohoza tukaraba ko ayo majambo y'umukuru w'igihugu azoja mu ngiro, kuko ibitari bike yabitwemereye nta na kimwe ashobora gushitsa. Bamwe bavuga ko ari amajambo gusa, ko ataco ashobora gukora. Ku bijanye n'amafaranga mvamakungu, Perezida Ndayishimiye naho nyene yagirije abakomeye bene amabanki ko ari bo bayanyegeza bakayajana kuri marishe ntwari. Perezida Ndayishimiye yavuze amajambo ngira tugaruke ko anakomeye cane, aho yavuze ati ababitoba si abantu batoya bagendera mu majipe meza meza, ababitoba bari ngaha turagendana, ndabazi turazinanye. Ikibazo ni ingene Perezida Ndayishimiye yama avuga ko azi abishe igihugu ariko ntabavuge kandi ntanabahane. Ibi vyerekana ubushobozi buke bwa Perezida Ndayishimiye bwo gutwara igihugu, nk'uko abihweza ivya politiki y'u Burundi ndetse n'abakunda kugira umwihwezo kuri Perezida Ndayishimiye ndetse n'ubushobozi afite bwo kurongora igihugu, aho bavuga ko rwose umukuru w'igihugu ari umugabo avuga ariko gushitsa ivyo yavuze bikaba ingorane ikomeye. Gutyo rero abarundi baramutakarije ikizere, bakabona ko atazobashikana. Bavuga ko Perezida Ndayishimiye ngo abarundi baciye umugani mu Kirundi bati uwohora imbwa gusutama yozimara zose, bongera baca uwundi bati uwushaka guhana umurozi amubitsa umwana, none aho yobica baba babikuye none aho bayica baba bayikuye kuki? Jewe ndabaza yemwe murantunga. Ariko ibuye riserutse ntiriba riconona isuka. Buke buke tubandanye ku mavi, ntawuboheye amaboko umugongo abarundi. Imana izihanganira bitebe bitebuke, ubuhangange buzohera. Twebwe twoye kwidoga, dukore ivyo dutegerezwa gukora. Indongozi nziza tuzisengere, impera n'imperuka tuzoshika ku iterambere nyaryo. Niyemere ko vyamunaniye gutwara, areke kuguma ahenda abantu. Never afise pouvoir, ntafise autorite. Kubera iki azi abatoba ariko ntabahane? Mbega bamurusha inguvu? Nimba biruko nimba biruko natanga imihoho rero haze ufise inguvu zikwiye, kuko amayidoga avuga ko abishe igihugu ababona ariko ntagire ico abakoze, ko nawe nyene ni umutovyi nk'abandi bose kuko ashigikira abatovyi. Erega ni mu mutahure, amatora aregereje, ariko ashaka kwiyegereza abanyagihugu. Ubona ko dukaburwa n'amajambo asosa naho atakiba kirimwo. Reka boca bamurya nabihoze, aza arabavuga buke buke bazikebuka, nayo ubundi atitonze bomumirira burya. Gucutsa umwana umukuye kw'ibere biragoye cane. Ati Perezida Ndayishimiye ageze aravuga canke agomba kugira uwo akura mu mabanga, nawe nyene vyomuhitana. Inama nshingamateka na nkenguzamateka arabishimira kuko vyariyatse ububasha bwose bifise, bisigara aho gushinga canke ngo bikenguze bitegwa igitsure nk'abandi bose bikanuma, kuko aho twahendewe turarushe. Benshi baromotse kubera ubuzima bwabo bwazunguruka ku rudandazwa. Mu batuma igihugu gipfa ntavuge abo bagendana gusa, ahubwo ashiremwo abo babana mu nzu canke bararana. Ewe Burundi warahuye n'uruva gusenya, ngo arabazi muga ntashobora kubikuramwo. Ati mugabo muganga Sahabo Christophe we aronka aho amukwiza. Ati nuko abaganga bamaze guhunga ubukene bose, ubundi umutegetsi wacu akeneye kwitabwaho mu bijanye n'amagara yiwe, sante mentale.
haribo perezida yibaza ko hari aho perezida Ndayishimiye yibaza ko turi ibigugu, aho aduhenda ngo hari abamutobera nta bubasha afise bwo kubakura basangiye amanyanga bose. Ati nivyo bihanganye nyene biri kumwe nawe mu butegetsi kandi arazi ko ari vyo vyishe igihugu, ari vyo bikigejeje ahatemba. Umusaza wacu niyirambire kandi agenda gahoro gahoro kuko Ndadaye yagandaguwe n'abari baje gutakaza ububasha nabo nyene bahitamwo kumugandagura. Ndazi abishe igihugu, none ko bazi wakoze iki ngo bateshe bareke kukwicana igihugu? Irabire hirya muga one day uzobibazwa. Je perezida nzokwama ndamwemerera, none wibaza ngo afashe agakura abo bose ngo igihugu coca gitekana gusumba. Ati ahubwo nawe nyene si umwana kuba ashobora kuba afise umukenyuro wo kubamenya. Ubu rero twohanura abavyeyi bose bafise abana b'ibigaba kubica, kubapfungisha, kubomora. Ati umukuru w'igihugu arafise ubwenge kandi arazi neza ico azobakorera. Umugani mu Kirundi bati uwuguhenze rimwe ntaguhenda kabiri. Muga Abarundi uwo mugani umenga ntukituraba, twama twahenzwe muga tukaguma twizeye amajambo. Ivyo vyose baguma bavuga 2025 bamenye iri ku rugi ejo aho bukera nta kubumviriza. Ntivyumvikana ko wowe uzi umutovyi ugashishikara kumuririmba. Mu ncamake ivyo umutovyi akora muba muri kumwe. Benshi bavuga ko perezida Ndayishimiye rwose bananiwe n'ayo majambo yamavuga, aho rero perezida Ndayishimiye avuga ko igihugu abacishe abazi ariko ntabashe kubakura mu mabanga. Ivyo bikerekana ubushobozi buke uyu mukuru w'igihugu afise. Benshi rero bakabona ko atazobashikana. Tuve gato kuri iyo nkuru tugaruke ku zindi nkuru nari nakubwiye, ariko nanone turabandanya no muri komanteri. Ufise ico iciyumviro ja muri komanteri maze udusangize kuri iyo nkuru dejeje kubabwira. Ni inkuru tubandanya mu ntara ya Gitega muri komine Mutaho. Isoko yarayirihiye iratokombera n'akababaro ni kenshi ku badandaza kuko imodoka izimya yaje yacerewe. Isoko nkuru ya komine Mutaho yarayihiye mu ijoro ryo kuwa 12 z'ukwezi k'umunani mwaka 2024. Hahiye igice gito cubacishijwe imbaho aharangurirwa ibikorwa bitandukanye byo kubaza. Inzu zibiri atelier zarahiye ziratokombera n'imashini zarimwo zarahiye. Ibindi vyahiye ni ubunywero bwegereye aho hadutse umuriro n'ayandi mazu bita kioske. Harimwo kioske baranguriramwo ibidandazwa bitandukanye nk'ibiharage, umuceri, ibigori n'ibindi. Nkuko vyiganwa n'abanyagihugu, uwo muriro wadutse igihe c'isaha 4 z'ijoro, ariko icateye uwo muriro ntikiramenyekana. Abanyagihugu barakoze uko bashoboye kugira bazimye uwo muriro wariko urabahekura. Abadandaza baraye bahahombeye ivyabo, bari mu kababaro kadasanzwe, ariko bababazwa cane nuko imodoka izimya umuriro kizimya mwoto yagiye kuhashika iteba cane. Ivyononekaye vyamaze kononekara kuko yahashitse igihe c'isaha 6 z'ijoro, ni kuvuga inyuma y'amasaha 2 kuva umuriro utanguye, ivuye muri komine Bugendana y'iyo ntara nyene. Basaba ko komine yabo yotegekanya imodoka yayo kizimya mwoto igumaho buri gihe kugira ifashe mu gihe hadutse isanganya nk'iryo. Ivyo rero bikaba vyabaye kandi turanahojeje abadandaza n'abandi baburiye ivyabo muri iyo soko yo muri komine Mutaho. Mu zindi nkuru nari nakubwiye ko nza kukubwira ku rubanza rw'abakubaguye umukuru w'umugambwe APDR. Abapolisi babiri bakubise Gabriel Banza Witonde baciriwe
urubanza n'ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana abiri n'indishyi y'akababaro y'ibihumbi amajana atanu mu rubanza rwari rushashe mu kanya kuri parike ya komine Ntahangwa kuri uwa 13 z'ukwezi kwa munani 2024. Ivyo bakaba bazobirihira hamwe uko ari babiri. Nta gihano co gupfungwa abo bapolisi basabiwe nk'uko benshi bari bavyiteze. Twibutse ko Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR yari yakubiswe bikomeye n'abo bapolisi mu ijoro ryo kuwa munani z'ukwezi kwa munani 2024 ku kiraro ca Gikoma, aho yariko agerageza kuvugira umunyagihugu yunguruza abantu muri taxi yariko ahohotegwa n'abo bapolisi nk'uko twari twabibashikirije mu nkuru zacu z'ubuheruka. Mu gusozera no makuru hari ubukene budasanzwe bw'ibifungurwa mu mabohero y'igihugu, abanyororo bariko baratabaza. Ndakwibutse ko ayo mabohero avugwamwo ubukene budasanzwe apfungiwemwo abategetsi harimwo na General Guillaume Bunyoni, akaba hapfungiwemwo kandi Desire Uwamahoro, hapfungiwemwo n'uwahora ari umwenjeniyeri wa General Guillaume Bunyoni n'abandi benshi cane, harimwo n'abapfunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hari amakuru adahumuriza dufise kuri ivyo bibazo, turaza kubigarukako. Ariko mu mabohero atandukanye y'igihugu havuga ubukene budasanzwe bw'ibifungurwa, abanyororo bari mu nzara idasanzwe, ntawuzi ivyashitse kuko iryo kena ry'ibifungurwa ririko rivugwa mu mabohero atari make. Akarorero twotanga ni nko mw'ibohero rikuru ry'intara ya Ngozi, aho bivugwa ko bamaze indwi zibiri bataronka ifu, bahabwa uduharage gusa naho nyene duke cane. Abandi ni mw'ibohero rikuru rya Ruyigi, aha hoho abanyororo bemeza ko yaba ifu canke ibiharage vyose vyarangiriye rimwe. Mw'ibohero rya Gitega abatabariza abanyororo bakaba bavuga ko atagikozwe abanyororo bagiye kwicwa n'inzara kuko igihe kihaciye ari kinini muri iryo bohero atagipfungurwa na kimwe baronka. Muri rusangi abo banyororo baratabarizwa kuko bari mu buzima buteye ubwoba, bakaba rero batabariza bavuga ko atagikozwe ngo ibifungurwa biboneke, abo banyororo bashobora kwicwa n'inzara. Abanyororo bariko baricwa n'inzara kubera ikena ry'ibifungurwa, mu gihe Uburundi buheruka gutanga ingabire y'ibifungurwa mu gihugu ca Zambia, aho rero benshi baneguye cane ico gikorwa kubera ko babona ko igihugu co ubwaco gifise inzara, nubwo umukuru w'igihugu we adahengeshanya kuvuga ko mu Burundi atabukene buhari kuko abarundi barapfungura indya nirya nawe, ikibazo ngo c'imfungurwa ndetse n'inzara mu Burundi nta gihari. Ivyo rero bikababaza cane ababa bari kwicwa n'inzara mu mabohero, ariko bakabona abategetsi babandanya kuja gushorera ivy'abarundi nabo nyene badafise, babishorera mu bindi bihugu bisanzwe bifise uko bibayeho kandi neza. Mu kanya turaza tugaruka ku yandi makuru atandukanye nabateguriye, ntuze kuja kure, ariko turabandanya no muri commentaire nyene tugenda turaganira, mwandika ivyumviro vyanyu ku makuru mwene nkaya tuba turiko turabashikiriza.